Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ni umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba. Ni inkuru tubazaniye idasanzwe kandi yihuta cane kuri Generale Tibiya. Generale Tibiya ni Generale Gabriel Nizigama yagirijwe ivyaha bimwe na Alain Guillaume Bunyoni, araheza ahanirwa mu muryango iwe, mu nyuma rero arababarirwa nasubizwa mu mabanga y'igihugu. Gusa rero hari amakuru adushikiye muri uyu mwanya, aho umwe mu bagumyabanga yegereye umuryango w'umupfasoni mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yoba ahejeje kumena ibanga rikomeye cane. Yasiguye rero ingene Generale Tibiya yoba yarakubiswe, ndetse tunabibutse ko yari umuyobozi mwinshikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muribuka ko yakuriwe isaha imwe na Alain Guillaume Bunyoni, gusa ico mutamiye ni inkoni Tibiya yakubitiwe muri Ntare House. Gabriel Nizigama rero yarafashwe subiye mu biro hagiye gutora amafaranga menshi y'amadolari yari yarabitse mu biro iwe, ariko kandi tubabwire ko ari amafaranga menshi yari yaranyegeje ntiyayatoye, yarakubiswe arashaya avayo ari inteye. Gusa rero mu vyamukuye nk'uko muza no kubikurikira muri aya amakuru, harimwo ubusuma butagira izina. Byari bigeze naho Gabriel Nizigama yarageze aho akoresha izina n'umukono w'umukuru w'igihugu mu kwiba amahera. Perezida Ndayishimiye rero yasanze Nizigama yarashobora no kwaka amahera imirwi itandukanye y'abantu n'amasosiyete mu izina rya perezida. Burya ibara ryaraguye mu Burundi. Muri aya makuru rero mugiye kumvirizamo bejeje gushikira uwo General Gabriel Nizigama batazira Tibiya yari akomeye cane kwa Varisito Ndayishimiye. Iyo nkuru ntuze kugicikwa, fyonda no kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Ni inkuru rero itangaje cane udakwiye gucikwa. Turabahaye kaze. Hari akabazo k'umugumyabanga yagize ati ni kubera iki Ndayishimiye yapfunze Bunyoni akareka General Tibiya. Urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rurabandanya kuvyura impanya mu banywanyi ba CNDD-FDD, aho rero bumviye ko imburano zagenzi. Hari ababandanya kwemeza ko runo rubanza ruhagaze kw'inyinyurana rya Ndayishimiye na Bunyoni kurusha kuba urubanza rw'ukuri. Umwe mu bagumyabanga yegereye umuryango w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye atanga akarero kuri General Gabriel Nizigama yagirijwe ivyaha bimwe na General Bunyoni, araheza rero ahanirwa mu muryango iwe, mu nyuma rero arababarirwa anasubizwa mu mabanga y'igihugu. Ubutumwa bw'uwo mugumyabanga yegereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bugira buti: turabaramukije, jewe ndi umunywanyi wa CNDD-FDD kandi ndi mu bantu bahora kwanka urunuka kuva mutabarije Bunyoni ngo ntiyicwe. Twaratahuye ko ivyo batubwiye vyose atari vyo, twasanze koko mugwanira agateka ka bose. Jewe ndi umugumyabanga yemera kandi ashikira abakomeye muri kino gihugu. Ndazi neza ko Bunyoni yaguhamye, kumbure turazi n'ivyo utazi yoba yaragerageje, ariko nticabujije ko mutabariza n'umuryango wiwe. Nico tuzohora tubibubahira gusumba benshi. Twarakurikiye amakuru amaze iminsi musangiza ajanye n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Hari benshi batangaye bumvise ko General Emmanuel Ndayiziga na General Silas Ntigurirwa bahisemwo kuburira Bunyoni kugira ntiyicwe. Kiriya jewe ndacemera ntibari bashigikiye ko Bunyoni yicwa. Uwo mugumyabanga yegereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akabandanya agira ati: naje waho nari urya munsi ku itariki ya 16 kwezi kwa kane 2023 nari namenye ko hari ibiza guhinduka. Jewe ndi umuntu muto, ntako nari gushigikira Bunyoni ngo ndamuburire, ariko iyo mba ndabishoboye nanje mba narabikoze. Yashinze ntayatangaje agira ati: turumva ingene bagiriza Bunyoni ubukozi bw'ikibi bwo kunyonora amatungo ya leta vy'ukuri nk'uko Bunyoni yabisavye. Ubu boja gusaka abajenero b'aba CNDD-FDD bagiyeyo hosigara bangahe? Ni bangahe batofatwa n'ico caha? Ni benshi cane tuzi ivyo bivye n'ivyo banyegeje mu mihana yabo, ariko badafatwa. Nimwabikenera tuzobabwira mwibanga. Dufata akarero kamwe gusa, kubera iki bafunze General Alain Guillaume Bunyoni bakareka General Gabriel Nizigama batazira Tibiya kandi bari bakuriwe umunsi umwe bakagirizwa bimwe.
yoba ari kubera Gabriel Nizigama batazira Tibiya ava hamwe na Angelina Ndayishimiye. Hari ibyo mwebwe mutamenye, murazi ko General Gabriel Nizigama yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu canke chef de cabinet civil. Muribuka ko yakuriwe isaha imwe na Bunyoni. Co mutamenye ni inkoni Tibiya yakubitiwe mu Ntare House canke mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama yafashwe asubiye mu biro agiye gutora amafaranga menshi y'amadolari yari yarabitse mu biri we, baramuretse arinjira, ageze yaca arafatwa. Ikubitwa ryiwe ryahagaririwe na General Jules Ndihokubwayo yagendarira umukuru w'igihugu, kandi ico gutangaza abo bose barafitaniye ubucuti mu miryango. Amafaranga yanyegeje ntiyayatoye, yarakubiswe arashaya avayo ari intere. Burya mu vyamukuye harimwo ubusuma butagira izina. Gabriel Nizigama yarageze aho akoresha izina n'umukono w'umukuru w'igihugu mu kwiba. Perezida Ndayishimiye rero yasanze Nizigama yarashobora kwaka amahera imirwi itandukanye y'abantu n'amasosiyete mu izina rya perezida. Burya ibara ryaraguye mu Burundi. Avuye gukubitwa muri Ntare House, Gabriel Nizigama yabaye nk'uhungiye iwabo aho bita mu Camamando muri komine Rutegama intara ya Muramvya, aho yahamaze amezi abiri bamuvura bamukanda kubera yari amerewe nabi cane. Ibi bintu rero vyaranatumye n'umuryango wa Angelina Ndayishimiye ucanamwo n'ababanyi n'abacuti bose basenga mu ishengero ry'abagenzi ry'i Nyarurimbi. Iryo shengero Tibiya yarasanzwe arifasha vyinshi. Ishengero naryo ryicamwo imirwi. Angeline Ndayishimiye asigarana abantu bake cane. Iyo mirwi yarahatswe gutana mu mitwe kubera abo kwa Angeline aribo bari basigaye ari bake. Baciye rero bamara igihe badasenga ku gutinya kugirirwa nabi n'abayoboka Gabriel Nizigama. Jewe narivuganiye na barumuna ba Angeline Ndayishimiye abitwa Onessa, Winnie na Emeline, bose bari kwa nyina batekiwe n'ubwoba ko umuhungu wa Caraziwe agira abahekure. Umuhungu wa Caraziwe ni Gabriel Nizigama. Ariko raba General Nizigama we aridegembya. Ubu amatwa dusumira baranamuhaye akandi kazi ka leta. Mu miryango hariho ababagiye hagati barabumvikanisha. Ubu ishengero ry'abagenzi riri mwituze, imiryango yarasubije hamwe. Burya icaha ca Bunyoni ni kiriya cuko yagiye kurondera umupfumu wa Ndayishimiye. Ibindi vyose bamwagereza bisangiye n'abandi bategetsi benshi b'abasenidefted. Niko Bunyoni yarakoze amabi mu gihugu, ariko ayo nayo bayakoze bose uhereye kuri Nkurunziza n'abajenero bazananye muri CNDD-FDD. Nta numwe muri bo yokwera. Nimwashaka mwibanga dukoresheje umuco w'ikirundi tuzobaha umuco, kuko vyinshi barabishijwe. Njewe naha twebwe dushaka amahoro nk'abarundi twese, kandi amahoro ataraba ubwoko ubu canke buriya. Gusa rero ico nababwira, urubuga rwanyu ruratera ubwoba abategetsi benshi kubera mushira habona ivyo bifuza kunyegeza. Nimubandanye ntimucike intege. Ubu rero ni ubundi butumwa bwerekana ingene abasenidefted bakira amakuru ajanye n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, kazobanana no kubasangiza uko bamwe n'abandi bakiriye amakuru y'urwo urubanza. Gusa tukiraho, Pacifique Ninahazwe rero nawe yaranditse ku rubuga rwe rwa Facebook agira ati: abagumyabanga bakira gute ibijanye n'urubanza rwa General Bunyoni? Reka tugere no ku bandi twumvirize ingene bavyumvirako. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwarihenze rwose mu gutunganya urubanza rwa General Bunyoni, babanje kunyegeza bimwe mu biruvugwamwo, na cane cane ibijanye no gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amangetegete. Ibi rero vyatumye abanywanyi ba CNDD-FDD batemera ibivugwa mu rubanza rwa Bunyoni. Hano rero reka tubasangize n'ubundi butumwa bw'umwe mu bakozi b'iperereza mu ntara. Ni Mathias ajejwe gutororokanya amakuru mu makomine amwe agize imwe mu ntara z'Uburundi. Ubutumwa rero yarungikiye Pacifique Ninahazwe yaremanga ko ari umukozi w'iperereza. N'ivyiyumviro rero yasangije vyerekana ko n'abanywanyi ba CNDD-FDD ku rwego rwo hasi bariko barakira urubanza rwa Bunyoni. Ni muri rusangi babona ko Bunyoni na Ndayishimiye bariko baranyinyurana ko muri vyinshi Bunyoni abeshirwa, ahubwo ko bapfa umupfumu bahuriyeko. Mathias yatanguye yidondora agira ati: ndabaramukije cane, hama jewe ku bwanje murabizi ko atamenshi mvuga naho mukunda kunyagereza ubwicanyi, ariko nubwo mubivuga turabakunda. Kuba umukozi w'iperereza ajejwe gutororokanya amakuru ntibisigura ko twe nawe twoba abansi. Oya,
gusa ikinyamakuru cawe natwe kiradufasha nuko uca ushiramwo agashavu n'inzigo mu kubivuga vyiza wogerageza kuko ibinyamakuru vyawe birabwa na benshi kandi bikiza benshi. Turagukunda rero mu gihe uriko utabara canke utabariza abarundi, mu gihe rero utabaje utisunze amacakubiri y'amoko biraduhimbara. Mbere mu bantu ku bwanje nkunda urimwo, ndafise n'umushefu antwara ngaha ntiyigera akora atabanje kuraba amakuru watangaje, ni ukuvuga vyinshi rero dusangiza birashikira abategetsi. Uwo rero niko yatangiye yidondora kuri Pacifique Ninahazwe. Bandanije rero agira ati ku bijanye n'urubanza rwa General Bunyoni ku kibazo co gutembagaza ubutegetsi canke kwica umukuru w'igihugu Ndayishimiye sivyo, ahubwo no kutavuga rumwe mu butegetsi bari basangiye. Ibijanye no kuvuga ko yagira amwica hakoreshejwe uburozi sivyo, ahubwo matwe dusubira bahuriye ku mupfumu umwe bose kuko umupfumu yahora n'umupfumu wa Ndayishimiye, niho rero haciye hava kwinubana. Nico gituma rero banze ko Bunyoni abivugira ku mugaragaro, banse kumaramara. Ndazi abandi bajenerali banyigije amafaranga menshi muhira. Uwo mukozi w'iperereza nawe akaba yarabandije agira ati hama ibijanye no kumwagiriza amafaranga atungiye muhira, jewe ubwanje ndazi abajenerali nka babiri batunze muhira amafaranga menshi kandi y'agaciro, nabo nibaze babasake. Kuvuga ngo ivyo gutembagaza ubutegetsi kubera iki General Ntigurirwa be na General Ndayiziga bamuburiye ngo ahunge kandi bari bazi ko agira atembagaza ubutegetsi bwabo, ni ibinyoma vyambaye ubusa, ahubwo ni inyinyurana ryo mu butegetsi. Hama ibisigaye twosaba ko mwokomeza gushira ukuri ahabona kuko ntivyoroshe, ariko mubikore mutaravya amoko, ahubwo muharanira agateka ko Murundi uwo ari we wese. Turabashimira cane. Hari ikigwa rero kiri muri buno butumwa bwa Mathias. Hano hari amajambo yakoreshejwe niyo Mathias yanditse, gusa rero hari ivyo tumamenyekana n'ubundi vyakuwemwo nkuko Pacifique Ninahazwe n'ubundi asanzwe abikora, akaba yaranahinduye n'izina ryiwe. Kubu n'ubutumwa rero bwandikwa n'umukozi w'iperereza asanzwe agendera mu banyagihugu, vyerekana ko nyamugambwe bo bakira vy'urubanza rwa General Bunyoni, bigeze aho rero batemera ko Bunyoni yashatse gutembagaza ubutegetsi, ahubwo ko ari inyinyurana riri indani mu butegetsi. Iki kivugwa c'umupfumu Ndayishimiye na Bunyoni boba barahuriye ko kirimwo mu nkuru rero zitandukanye abantu benshi bagiye barumva zijanye n'ibivugwa muri audio sentare Nahinyuzwa yanze ko abarundi bose bamenya. Nido rero tukazona bigaruka ko mu yandi makuru. Ikindi kintu rero kiboneka cane n'ubutumwa nuko Bunyoni yamenye gukoresha amajambo abanywanyi ba CNDD-FDD bumva n'ingoga, kuko n'ubundi mu rubanza hari harimwo abari mu CNDD-FDD n'ubundi bakamenya ivyari biriko irahavugirwa. Reka tubandanye ku zindi nkuru zigiye zitandukanye. Ku rubuga rwa CNDD-FDD nabo bavuga ivy'inkuru zigiye zitandukanye vyiba vyakozwe n'umukuru w'umugambwe cyangwa umunyabanga mukuru, uko komine Karuzi mu ntara ya Gitega niyo yagendewe n'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD kuri wa gatandatu igenekerezo rya mbere Ruheshi mwaka wa 2024. Akaba ari muri urwa rukurikirana rwo kugendera abagumyabanga mu makomine mu ntumbero yo kubashikiriza ingingo nkuru zapfunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD iheruka kubera i Ngozi zijanye n'ishirwa mu ngiro y'imbonakazoza y'igihugu. Umugumyabanga mukuru akaba ari n'umunyabanga mukuru wo mugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yabamenyesheje ico abagumyabanga bagiye gukora kugira bashire mu ngiro vyihuta imbonakazoza h'u Burundi zoba bwifashe mu mwaka 2040 buteye imbere mu mwaka 2060. Nyeniteka Reverien Ndikuriyo rero akaba yarabasiguriye kandi intumbero n'icarico imbonakazoza y'igihugu, yaboneyeho kandi akaryo ko kubasigurira ico umugumyabanga wese asabwa gukora kugira dushike ku iterambere mu ntumbero yo guhindura isura y'igihugu n'imibereho y'abenegihugu. Nyeniteka Reverien Ndikuriyo naho yamenyesheje abagumyabanga ko umugambwe CNDD-FDD ushaka ku myaka 5 isura y'igihugu izoba yahindutse, aho Burundi buzoba bufise vyo
bushora hanze cane cane amavoka. Ni muri iyo ntumbero yahamagariye rero abanyakarusi gukora cane kugira ngo nibapfa bazopfe basize irage, mbere basize n'amafaranga, kuko hari abantu benshi bapfa basize imiryango yabo mu kaga kubera baba bariye nabi batigeze bakora imigambi y'iterambere. Kubwiwe gupfa ataco usigiye umuryango ni ikibazo gikomeye, aho yagize ati hari abantu bapfa nk'abatabayeho kuko ataco baba basigiye imiryango. Nyeriteka Ndikuriyo Reverien agahamagarira abagabo gufasha abagore babo mu bikorwa by'iterambere, akaba yarahamagariye n'abagumyabanga bose kugira Burundi bushike ku mbonakazoza, ingo zose zitegerezwa kuba ari ingo zifashe zifise isuku. Nyeriteka Reverien Ndikuriyo akagira ati isuku ni itegeko, urugo rwose rutegerezwa kwitunganya mu bijanye n'isuku, kuko ngo ahatari isuku nta magara meza aherekwa. Nyeriteka yahanuye abagumyabanga kuvavanura n'akaboregwe, kubwiwe ngo abagabo benshi ntibagifise inguvu kuko banywa inzoga zigirira nabi amagara yabo. Nyeriteka rero akabasaba ko kubera abantu benshi basigaye bihereza inyoga zibayayura imitwe, bakwiye kuzihagarika, mbere n'amahinguriro azihingura agahagarikwa, kuko benshi izo nzoga zitwara ubuzima bwiza bw'abantu, abo rero zidahitanye bigatuma badasubira gukora imigambi iyo bateza imbere. Iyi yari imboneshakure ya Hejuru TV, turaza no kubandanya kubagezaho ayandi makuru muri uyu mugoroba, ntimuze gucikwa, hari byinshi bigiye bitandukanye twabatunganirije. Imana ibahezagire.